What's up, my beautiful people? My name is SB. This is Made of People, guys. Uyu munsi nabegeranirije inkuru zitanu zavuzwe cyane mu mwaka wa 2025. In 2025 harabaye inkuru y'abamama biyita African Mamas. Aba bamama bavugishije benshi, aba bamama barapostinzwe na za BBC, aba bamama barakoze ama challenge indirimbo zitandukanye, aba bamama barapostinzwe n'ivyamamare bitandukanye. Atankeka umuntu wese akoresha imbuga ngurukana bumenyi za Facebook, za Instagram yarabonye aba bamama canke arazi inkuru yaba bamama. Rero mu nkuru zitandatu zavuzwe cyane canke zavugishije abantu cyane, aba bamama bafata umwanya wa gatandatu. Umwanya wa gatanu n'amavideo y'ibiterasoni canke se amavideo y'amasex yagiye aracicikana ku mbuga ngurukana bumenyi. Atankeka aya mavideo nta muntu n'umwe atayabonye, ayo yafashe umwanya wa gatanu mu kuvugwa cyane. Ku mwanya wa kane haje inkuru y'umuprofete asanzwe azwi cyane mu gihugu cy'u Burundi, bamwita Prophet Joshua canke se umuprofete Joshua. Uyu yahoze ari n'umuririmbyi yitwa Sugu J mu myaka ya kera, ariko yabonetse kandi akora ikintu gisa n'ikidasanzwe canke ikintu gisa n'igitangaje, aho hariho imwe mu mashirahamwe yari yateguye competition y'abaririmbyi, ikabamerera ko uzoyitahana azoronswa agashimwe k'umuduga. Uyu rero adakekeranije na confidence nyinshi n'ubumuntu bwinshi, yarahagaze imbere y'abakristu barenga 1000 avuga ati kajya kaduga bazanye mw'ijya competition ndagahende. Abivuga abicishije mu rurimi rw'igiswahili, kuko yagize ati aka kagari nikapatie nani, bishatse kuvuga ati aka kaduga ndagahende. Yongera ati yani Yuta canke Alvera. Abo ni bamwe mu baririmbyi basanzwe baririmba indirimbo za gospel yari karavuga, ndetse umwe asanzwe aririmba muri temple yiwe canke se mu rusengero rwiwe. Iyo nkuru rero yavugishije abantu benshi, ikogwamo inkuru nyinshi inyuma yo kubona competition canke se irushanwa riheze, amubo yavuze atanumwe aronse ako yari yita akaduga. Ivyo rero mu nkuru negeranije ntakekeranya birafata iyi nkuru y'uno muprofete Joshua Sugu J, uyu mukozi w'Imana, bikamushira ku rugero rwa gatatu rw'inkuru zavuzwe cyane muri industry canke se muri entertainment. Uyu mugabo asanzwe avuga rikijana mu bintu vy'Imana, arazwi cyane kuko ijambo avuze rishika kure, nkuko bavuga ati umwera uva ibukuru ugakwira hose. Uyu mugabo ushima avuga rikijana. Inyuma y'iyi nkuru nta muntu yaje ngo amubeshuze canke se ngo amubwira ati kubera ko watubwiye ibintu atari byo. Kukaba nkako ahejeje kubabwira ico kinyoma cambaye ubusa, ahubwo amaze kubona ko bitabaye, yavuze ati kajya kaduga karazimbutse, nta mitahe myinshi gasaba, naje no kagabira umuntu. Iyo nkuru nayo irasubira isa nk'ivugishije abantu, ariko abantu ntibabiteba ko, kuko benshi baba bavuga ati abakozi b'Imana mwama mwabeshe, sijya mbere muvuze ibintu ntibibe. Rero iyo nkuru iri mu zavugishije abantu rwose. Twagiye n'inkuru igira kane. Inkuru igira kane yavugishije abantu n'ubu ikibavugisha ni inkuru ya Yampano,
aho yabonetse ariko yifata amavideo canke se amashusho yo gushimisha umubiri n'umukobwa bari basanzwe babana, wewe yita umugore wiwe naho ataho vyanditse imbere y'amategeko. Iyi nkuru yoyo yaragiye isa nk'iyitevya gato kuko hari n'abo yashirishije mu gasho, hari n'abo ubutungane bw'u Rwanda bugikurikirana kuri uno mwanya. Iyo yoyo iri mu nkuru harimwo abo yahitanye. Ni inkuru twovuga ati n'ubu ikivugisha abantu nk'uyu mwaka mushasha wa 2026 twinjiyemo, ni inkuru ikibica bigacika. Niyo mpamvu nka media of people, the voice of people, the number one in country, twavuze ati reka nayo nyene tuyishire muri top 6 z'inkuru zoba zararanze umwaka wa 2025. Uyu mugabo rero y'amano, usibye ko asanzwe ari umuririmbyi yandika indirimbo z'urukundo zigakundwa mu bihugu bibiri harimwo Uburundi n'u Rwanda, uyu mugabo wewe inkuru yiwe nk'uko natangwe mbibabwira yapfungishije abantu n'ubu iracabapfungishije. Iyo ni inkuru ya kane. Ku mwanya wa gatatu haza inkuru y'abaririmbyi babiri bakomeye mu gihugu c'u Rwanda, ni Bruce Melody na The Ben, uwo basanzwe bitwa Tiger canke se Ikisamagwe canke se Tigre mu zindi ndimi. Uyu nawe Tiger yateguye ico yise The Groove 2025, atumiramo uwo basanzwe bahanganye Bruce Melody 001 icamamare. Amaze kumutumira avuga ati tugiye kuraba who's the best. Ubwo umwe wese yaciye yikora ku bafana biwe, uyundi yikora ku bafana biwe, aho inkuru ku binyamakuru bitandukanye by'u Rwanda, yaba ba YouTubers yaba ba promoters, bariko bavuga ati The Ben yitumiriye umugabo mugenzi we muri mariage yiwe, nyamugabo birangira ariwe arongoye umugore wiwe. Aho bivuga ati The Ben byarangiye umugabo ahaye indaro ariwe araye ku gitanda ciwe. Izo ni inkuru zigiye zitandukanye ziriko zicana ko ku binyamakuru bitandukanye by'u Rwanda ndetse no hirya no hino ku bantu basanzwe bakunda umuziki. Inkuru novuga yabaye ya mbere mu kuvugwa niyi byihebe canke se niyi umugwi ugwana witwa M23 canke se M23 wo muri Kongo usanzwe ugwanya ubutegetsi bwa Kongo. Uyu wowo waraje uravugwa, uraba hiti, uravugwa mu makungu, isi yose uramenyekana. Nico kiwugira umugwi canke se inkuru ya mbere yoba yaravugishije benshi canke se yoba yaranditswe ko byinshi mu mwaka dusanze dusozereye wa 2025. Thank you my beautiful people. This is the voice of people, media of people. Make sure that ko wagize subscribe. I love you.